Yesu nkundire ndakunyuze amakuru yewe bari karavugwa ngwa na cane ku mbuga ngurukanabumenyi ku muririmbyi Fabitoz asanzwe yegukiye record label ya Super Diamond record label. Mondwi ishize urabizi neza yuko nari namukuzaniye Fabitoz ari mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya. Yes, aza kutubwira kuvyerekeye EP yiwe Omerema azashira ku mugaragaro itariki imwe mu nyonyo umwaka wa 2025 aho hari ejo kuwa gatandatu. Yes, ni Fabitoz benshi rero bari biteze kanshi biteze cane nigishika umuzo w'iyo EP yiwe nyaburya harashize hafi umwaka urenga umuririmbyi Fabitoz atagaragaza indirimbo yiwe nshasha. Nkuko rero benshi bagumye baterereje amaso ku rubuga rwa Fabitoz gwa channel yiwe ya YouTube yuko bashobora kubona urukurikirane canke iyo EP yiwe, ntivyabaye uko abantu benshi bari babyiteze yuko iyo EP yiwe ishobora kuja ku mugaragaro ejo hahise kuwa gatandatu itariki imwe mu nyonyo nkuko yari yabishize ku mugaragaro haraheze imisi 5. Fabitoz rero gushika uno musi kuwa Mungu oyo EP yiwe Omereme niraja ku mugaragaro. Ndakwibutse yuko nkuko yabigaragaje ku rubuga rw'iyo rwa page yiwe ya Facebook, Fabitoz yerekanye neza yuko ugo rukurikirane rwa EP yiwe ruzoba rugizwemo n'indirimbo 5 kandi ico yerekanye nuko iyo EP yiwe Fabitoz ntiyayikoze wenyene, ntiyashatse kwigungera yihibambewe. Fabitoz yagaragaje muri zo ndirimbo 5 zose indirimbo 4 only nizo yakoranye n'abandi baririmbyi basanzwe bavuka mu ntara ya Burunga. Indirimbo ya mbere ni indirimbo igizwe n'izina rya EP Omerem, indirimbo bigaragara yuko Fabitoz iyo ndirimbo azoba ari kumwe n'umuririmbyi Msamaria Danielo.